ni ibintu binyuranye n'amategeko n'ubuntu. Co nobabwira nuko umupfungu uwo ari we wese arafise uburenganzira bw'uko afatwa neza mu cubahiro ciwe, hama kandi arafise uburenganzira bwo kuronsa imfungurwa twisunza amategeko yo mu 2017 agenga amabohero. Rero ubabujije ivyo bafungura ku munsi ku gihe ni ibintu biteye agahinda, bidahuye n'agateka ka zina muntu, kandi n'ibintu amategeko ahana. Rero ni leta iravye amategeko ajejwe gutunganya amabohero niyo afise inshingano ryo kugaburira abanyororo kugira bamererwe neza, babeho ni nk'abandi bantu, kuko hariho benshi baba bataracigwa urubanza burundu bashobora no gusohoka. Eka n'uwo wese naho yoba yaciriwe urubanza burundu afise gufatwa neza no mu kubahirizwa agateka ka zina muntu kiwe. Rero ni leta itegerezwa kubikora ivyo vyose kugira abo bantu b'abapfungwa bamererwe neza. Rero umuntu akavuga ati ubushikiranganje bw'ubutungane nibwo bwategerezwa gufata ikibazo mu minwe be na leta n'abajejwe gutunganya amabohero kugira abo bantu bashobore kuronswa ifungurwa zabo. Rero leta ningikubita agashi igira amatohoza nyezina kugira barabe igituma ivyo bintu vyabaye, hama batabare nyabafungwa kuko birateye agahinda.